Reta Nshasha iraheruka gushingwa, ni leta irongowe n'umushikiranganji wa mbere mushasha Nestor Ntahontuye. Twere mu Muri PARCEM twagira tugire ico tuvuze kuri iyo leta, ni context iyo leta iye himeze. Bwa mbere hari ubutumwa twashaka kugira twaye dutange na cane cane ku bayobozi bakuru bw'igihugu ndetse meme n'umukuru w'igihugu bwiwe, kuko iyi leta ni ya gatatu kuva umukuru w'igihugu atorewe kurongora imanda y'imyaka 7. Harabaye leta ya mbere ya arongoye bunyoni, haraba leta ya kabiri ya Gervendera ko buca, ubu haje leta ya gatatu ya Nestor Ntahontuye. Twebwe rero tubona ko leta zibiri za mbere zarananiwe gutora ibibazo inyishu ku bibazo bihanze abarundi, zigiye vya bibazo bikiduhanze kwa kundi mbere vyariyongereye. Mu Kirundi rero bavuga bati, uko tubivuga ahubwo mbere mu Gifaransa bavuga bati iyi leta ina pas droit à l'échec. Nuko yuko iyi leta ntiyari kwiye kunanirwa, nta burenganzira ifise bwo kunanirwa, ibavyumve. Uko ni ananirwa nayo nukuvuga yuko ni manda y'umukuru w'igihugu ya mbere nayo nyene urumva izo binaniwe no gutora ibibazo igishwe ibibazo by'abarundi. Urumva rero kuri w'igihugu nawe nagira inguvu nino leta bavuga ati kurektifyaroti, ibintu bihinduke, tandase hinduke. Nubwo bidaca bihinduka bidaca bizana amarezo ngabo bihinduke tandase. Aho mu Gifaransa bavuga ati tirer sa révérence. Ubundi butumwa twagira dutange n'ubu nuko tugize imisi tubona uko leta ihinduka mu Burundi, baguma bahindagura ama ministeri ingene yitwa. Ivyo ugasanga amadiregisiyo aguma yimuka nk'ubu hari amadiregisiyo yarakijuragirika kuva muri leta iheruka bagasubire yimuka aguma agira uko leta ihinduka amadiregisiyo yitwa mu misozi ariko arahinduka ikifatana n'ikindi gisubi. Ivyo rero kera ama ministeri yashobora kumara imyaka 8-10 yitwa uko kugira abantu, kuko birazana ico bita mu Gifaransa instabilité administrative, programmatique, financière et des ressources humaines. Ivyo rero nukubiraha nitera ry'ama ministeri agabanuka cane, naho nyene bazeze bahagabire kuko uravye baza abarundi bafise barabe neza. Ejo ntuzosanga umushikiranganji ari karara asanga afise ibibazo vyinshi muri ministeri we, sanze kuvuga ati umushikiranganji tuvuge umushikiranganji w'intwaro, donc umushikiranganji w'ubutare n'agataka, amahinguriro, dandaji, ingenzi. Hari gihe kenshi usanga umushikiranganji ari aragira ministeri yuzura nka ministeri de la justice, badorome, justice sociale. Usanga hasanzwe ibibazo mu butungane, hari gihe usanga arabashikaje ariko baragira ibibazo byinshi, ugasanga mu ministeri yacitse amadirection umurenge bihagije. Ivyo rero birasaba inguvu nyinshi zaba barongoye mu ministeri. Hariho ibintu twe tubona vyangombwa, kuko iyi ministeri tuyibonye wiravye ahanini igizwe n'abashikiranganji bashasha, turetse babiri umengo basubiyemwo aho bahora, n'undi yagumyemwo umengo bamuhinduriye ubushikiranganji. No kuvuga n'abashikiranganji bashasha. Ivyo kenshi bashaka mu Gifaransa ati canke mu Kirundi n'amaraso mashasha. Mu bisanzwe bavyita ko ari vyiza y'amaraso mashasha aje ahantu hahura ibibazo. Mugabo rero ntabwo baduse n'abagabisha tusubira kwibutsa ari ibintu n'ivya bitameze uko n'ubundi turareka kuguma haha. Ubwa mbere umushikiranganji wese abe abona yiravye mu kiyo introspection ko afise compétence technique ihagije y'ubushikiranganji bamuhaye. Compétence technique
Umushikiranganji babe ko ufise ubumenyi bukwiye kugira utahuribera muri ministeri yawe. Ntuvuga ngo uje kwiga ngo uje kugira iki, yakutahura mu bumenyi ufise. Ica kabiri, raba moralite, gerageza moralite, nukuvuga gukunda akazi, kudakunda iby'ubunyonyezi, kutazi umenga uje gutunga, uje kubaka ibyo utubatse, uje kugira iki. Cyangwa ufise leadership ikwiye. Leadership no kuvuga ubushobozi bwo guhindura abantu, gutwara abantu no guhindura ibintu, capacité dominer les hommes et dominer les réformes. Leadership kwiraba umushikiranganji wese ukora muri wo dukeneye. Compétence technique, ubushobozi, buhinga, moralité, kunda akazi, ukerebutsi, kutaja muri turiya, busuma iki, no kuba leader, kumenya kurongora abantu no kugira amareforme akwiye. Ikindi cya kane niki nuko nyimba leta mukuru w'igihugu yizera abashikiranganji yashizeho kugira resultat iboneke, iyi equipe leta igiza kuronka ico bita plein pouvoir opérationnel, nukuva kuyubasha bwo gukora ibikorwa. Hanyuma nyimba ari za presidence akaba suivi, mugabo abashikiranganji bagakora, bayita pouvoir opérationnel. Pouvoir stratégique suivi yashaka guma hejuru, mugabo opérationnel gukora ibikorwa. Il faut kubagira pouvoir gukora akazi. Leta bakayibaza resultat, ibya interference bigabanuke. Interference yishe iki gihugu, kutamenya abantu bwarokreza ibiro byahe, ibiro by'umushikiranje, ibiro by'umukuru w'igihugu, ibiro by'ucegera ca interference. Leta nironke cyo bita pouvoir opérationnel, kuri bayibaze resultat. Bavuze ati rungwanya igiturire, bahereza resultat, hamaje ku kivi umushikiranganji wa mbere akordone aguhereza resultat. Myandagaro mugabo interference zigabanuka. Interference zikunda kugirwa n'abandi, aba autorité bo hejuru baba bakurira abo bashikiranganji. Interference abandi bakuza bakwiye kubakunda kuzana ama interference ni bande nani ibi bintu bigisibije muri iki gihugu. Abagenero mengo mategeko umugenerali, ikintu cyose mu generali mengo nta tegeko, mengo nta tegeko, abantu bose bije ni vya generali. Ukamengo ko ari generali arasumba umushikiranganji, ngirira iki kidaciye mategeko negatif. Wewe wa mu generali wemenya yuko iteka ryawe ryamena uko amategeko y'igihugu. Niba wiyumvira yuko gukoresha inguvu nini gikenya ni nko by'ubujenali byo bigira biguha ibintu, nawe usumbwa n'uwo musoda muto mutahuko. Canke abagwiza tugavuga ngo barakomeye, bagashaka gukoresha amasoko ku nguvu, iki ndahambaye mpabijya ku nguvu. No, higarwe mu bandi canke mu mugambi uri ku butegetsi. Abantu mu mugambi tutasepara les affaires de l'État, de l'administration et les affaires du parti. Nukuri zo interference itavuye niturote ngo iretije guhindura ibintu. Izo interference itavuye muri iki gihugu niturote. Na ivyibazo vyovyo ngira n'umwana wo mashuri mato ngira yo bidondagura abarundi bageze tugiye Reta Nshasha. Nestor Ntahontuye umenye ko abarundi barusha go ibintu by'ibitoro, ibi bintu by'amadevize, ibiciro, iburagibize byangombwa, kuburaguza gukora intuze imigambi umuntu yikwese cyo bitari liberté économique, ni ibintu byinshi. Igiturire muri administration, ibintu by'akajagara ahantu hese, ibyo bintu bize muri iki gihugu nukuri. Hanyuma ikindi leta yo cayihutira ibintu bitandatu. Ari ikintu ca mbere kugarukira kubaha amategeko nukuri. Reta Nshasha nigarukire kubaha itegeko muri iki gihugu. Ega muri iki gihugu kubaha itegeko naco bikivuze. Itegeko ni nakamara amazi ibintu bya respect dora kuva hejuru
itegeko ngo ntaco rikivuze bantu baragana bagapfundikanya ibintu bakagira iki itegeko rije mwigizayo nta gihugu gishaka gutwarwa gutyo igihugu abantu tubaka amategeko ni jengre yiga abantu badutanya n'ibikoko turaza amategeko tugirako ne tutazoba tukiyubaha nakajagari ni jengre yiga abantu nico kidutandukanya n'ibikoko uko twe tugira amategeko pour l'ordre social pour l'intérêt supérieur neto atabateko tucubaha ucutadutadira tutadira kiraje ibyo nsubira ngo bicarire nama kuna kuvuga ico bita reforme macroeconomique no kuvuga ibi bintu by'amafaranga vunjwa gute inyana makora ari karakwa ingena atangwa agasakiza ngene biriko biragenda politique budgétaire ibyo amafaranga litikoresha ngene bishigwa niba bigarukire ambire no des affaires abikorera utwabo infrastructure kugwanya igiturire kandi biboneka iturire rero kutagwanya igiturire leta Nestor turayibwiye kugwanya tutaraga heragera ivyo biturira grande kurisirikira byaba iki gihugu hasi la corruption politique la grande corruption kuri amategeko ibi ava ngo déclaration depuis turagusavye Nestor itanga karorero nyine nabandi bose kuri Reta Nshasha umukuru w'igihugu Umushikiranganji ni batangura nirika ntibere kwa ruha ibwirizwa shingiro batabikoze none ibwirizwa tutagwe kutagyubaha ari ya mategeko runa yandazokubaho gute ibwirizwa shingiro ryo riyakurira ibi vya confidentiel abantu badandaza bose nibiki kosora ibintu ivyereka amasoko yatowe nta nuki navuga ajya makode bandika n'ibishusho bwabo amasoko menga tangwa ari decision ziriko mengo n'ingingo zifatwa Reta Nestor rétablissera la coopération bakonsi bivyagije murebwe byose biriko biraza ari coopération nabyo tuzoshobora kubaka ntabara tuzokubaka coopération itarimwo muri ibi capacité y'ukumerita coopération y'ukumerita ushobora kubaka nideria liboneka les institutions bagafasha ujata cohésion ivy'impunzi bigabanuka abantu baterasubiza hamwe iyi chapitre 2015 hereye kusasubiri hamwe ibi bintu abantu baseguza barahimbaza amahonya bwo kwabo turiko dusubira inyuma ibi bintu by'aba transparence electorale Reta Nestor utegura amatora aboneka arizo 2027 dikunda Reta Nestor subiza neza murayi imigendera n'ibihugu duhana imbibe bisubire bize bira les relations diplomatiques ça n'a résultat bizarete commerce transfrontalier bigaruki tunganya inama rero yihuta ivyumviro bikordoni utegura ico bita fedorute urupapuro rw'inzira abagara bishoboye ikibe yicari ba discutive y'ibyo byose twicare dutere cyabyenga iki murungu urupapuro rw'inzira mukuri leta ijako kabutiko turabivuga n'ubundi haboneke urupapuro rw'inzira fedorute kugira ibintu hinduke n'ahandi ko turiko turaguma aho turi n'imvugo rero ziti imvugo bene zingi bitoro ngo bikeneye ngo abahiriwe gusa bitora amadovize umuntu wo mu cankuzo ngo ntayazi ntakeneye riske ntaja kwa muganga ntiyunguruza ntiyambarize kombo zinjira nani purusa amafaranga yo hanze jaku kivi turaye ko hari cyo hinduka ni imyaka 2 gushika mu 2027 gerageza ni leta ya gatatu mugabo idakwiye kunanirwa pas droit à l'échec tubisubiyemo